Yes sir, abakunzi ba Be Live Show tuva mu bwiza tuja mu wundi. Ndakuvuge mu izina canke urivuga? Urizi barivuga. Ndarizi ndarivuga. Yeah. Hari umugabo ujya avuga uyundi. Amani Johnny Brown. Yeah. Yeah, Johnny Brown in the house. Karibu cyane rero ni ku nshuro yakangaye uje muri BTV. Ni inshuro ya mbere. Ba inshuro ya mbere. Yeah. Uracara umushitsi rero cyane. Atubanze tukwakiriza iki? Umuziki mushasha. Okay. Let's go kugira dutangure ikiganiro tumerewe neza rikabanze aduhaga freestyle gatonya kumwe mu ndirimbo ziwiwe twagiye. Bali jaloux 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 Bali jaloux 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 barahomba kiwavengeta ibyacu biri hahita biri hote sweet Yeah, okay. Yakaba ari indirimbo yawe rero ya mbere ya kabiri uheruka gushira hanze haciye indwi zibiri igiye hanze. Yes. Yeah, kandi indirimbo tubona yuko irikira duga neza maze kugera kwayikurikirana 3000 mu ndwi zibiri gusa. Yes. Gushima. Yani ibintu byo gushima cyane. Hanyuma iyi ndirimbo yitwa ngo Kibavange. Yitwa Kibavange. Kibavange. Kibavange gisigura iki? So gisigura is the same na kirabatuna, kirabajya, kabajye nk'ivyo. Okay. Ikizigo Kibavange. Ishari. Okay, ishari. Ribajye. Hanyuma indirimbo Kibavange histoire yayo tubwire tuganirize gato kuri histoire y'indirimbo washatse kuvuga iki ko aririmba ivuga iki? So histoire yayo iyo ndirimbo ni kuvuga ko ni kujya ku muntu aza kwivanga muri couple yimere neza iri mu rukundo hama akaguma azana ibintu menga ashaka kubatanya nawe rero musheri wawe mukunzi wawe acumurera ati bareka abo kibatune je ndagukunda ndene tuzonasazana ibintu nk'ivyo. Uno munsi rero urasohoye indirimbo haracumwa kudasohora indirimbo hanyuma uno munsi urongeye kugaruka. Kwanza icambere ni igiki cyagusunikiye kumva kuja mu muziki? Cyasunikiyeyo niko kunyene umuntu avyisangamwo akanabikunda akagerageza abantu bakavuga ati urafise impano hanyuma and then ukahiga uburyo ukaja muri studio. Kavuga ati ya mpano reka sindayipfusha ubusa. Ya mpano kanaje ndayigaragaza. Hama uno munsi rero urasohoye indirimbo Kibavange. Waba ugerageje gukurikirana ko indirimbo irikira kiduga neza nk'umuntu nk'umurimvyi gicaruka muri kiduga neza ku ma commentaire ku bagenzi biwawe ku bantu mwegeranye muri proche wumva bavuga gute feedback zayo umva ari gute? So sinavuga ko feedback ari mbi ni nziza parce que bama courage bakambara ati kora imbere ni heza uno munsi bidahunze ejo bizokunda ntuzaho uzotoborera feedback en general imeze fresh. Okay. Indirimbo yitwa Kibavange ya Johnny Brown no munsi rero ku muntu yo bashaka kuyiraba peut-être ku bantu bariko baradukurikirana batayizi. Umuntu yironka gute? Tubwire imbuga ukoresha kugira ngo uno munsi umuntu akeneye gukurikirana indirimbo zawe canke ibikorwa byiwawe ukuntu yo kuronka. So indirimbo iri kuri YouTube. Se channel ya YouTube wandika Kibavange by John Brown ushobora hari indirimbo zibiri imwe yitwa Bifirahe iyindi yitwa Kibavange. Hama bakaca bagira s'abonner share bakashirako na commentaire. So impinduka ni ndende parce que nyambo mwaka waraheze twako turiga twari mu ishure yavyo ukuntu umuziki utegereza gukorwa ko tugiye kuza turakora ibintu nyene nk'ivyo kugira ngo tubandanye dutanga ibikorwa vyiza. No kuvuga ntuzosubira kutunyoteza kubera ko nk'ubu hacu umwaka wose udasohora indirimbo hanyuma ubu rero wayisohoye turindire uyundi mwaka uhere kugira ngo haje indi shasha canke twitege iyindi vuba. Je ngira ngo vyararangiye parce que maze kuvuga ko twari mu ishure twako turiga ko n'ukuntu bishobora gukorwa jusqu'à maintenant hari ziri muri studio umuntu vuba araziba.
urumva rero yuko Johnny Brown atwemereye indirimbo zishasha rero afise nyinshi muri Stru. Twizere yuko rero atazosubira kutunyoteza nkuko yari karabikora. Hanyuma tumera rero nk'abarangiza dukoresheje umwanya tumere nk'abarangiza ni akahe ka message canka akajambo kanyuma wumva ubwira abakunzi b'abantu bariko baragukurikirana muri aka kanya. Ijambo nababwira nuko boja bakashigikira abantu bafise imitahe bakaza tugakorana bakabona ko ivyo turiko turakora birimo umusaruro kugira ngo tere imbere twese. Ibintu nk'ivyo kugira ngo nyambaje nteye imbere n'ugiye ashoboye gutera imbere bivuye kwijwi ry'uwanje Imana yampaye. Ariko kugira ngo umuntu ico nemezanya naco ni kugira ngo umuntu agushigikire seka abanza kubona ibikorwa by'iwawe. Ico nico cambere nawe ubanza gukora ubanza kugira ico umuhaye canke kugira ngo umuntu agushigikire seka nuko haba hari ikintu yakubonyemo. Ntabwo nofata amafaranga yanje ngo nuko ngo mbonye cameraman ngaha runaka duhuye ntamuzi nawe atanze gutora amafaranga ashaka. Sinzi uwo ari we deja banza kumumenya hanyuma nkavuga ati peut-être yuko ivyo akora ndabikunda ndabizi ko ari umukameraman hashabwa ati reka zonkamere canke tera imbere mu gukamera kiwawe. Ni bazokugira ko abantu bagufasha babanza kubona ibikorwa. Niyo mpamvu nabanje kukubaza ati twitege ibindi bikorwa byawe bizagusaba ari gukora cyane n'ubundi bisaba gukora cyane. Ni nayo mpamvu ikigo turagira zino media tubaza promotion y'indirimbo kugira ngo n'utaranzi amenyereho. Tumira rero abantu baje kuyiraba rero cyane kandi ni indirimbo iryoshe cyane ifite amashusho meza itandukanye n'iya mbere mu mwaka uheze. Abantu banje ntacyo fise nobaha ahubwo nimwe mufise icyo mwompa. Ndabatumiriye muje kuri account yanje ya YouTube mwandika Kibavenge by John Brown. Ni channel ifise indirimbo zibiri urakanda sabone ukagira na share ugashyira ko na commentaire kugira ngo ibintu twese tugende bimeze neza. Murakoze cyane rero kwa mariko muradukurikirana abakunzi ba Be Live Show. Yari Johnny Brown umwe mu baririmbyi bagicaruka yifuze yuko mumufasha muri byo wewe nyene ushoboye ukaba uriko uradukurikirana ntitugusabye birebire nta mafaranga tugusabye ni juste ja kuri YouTube channel yo wandike Johnny Brown 257 vyonde sabone uraba indirimbo yiwe hanyuma wisangize n'abandi aho konyene kazoba gakwiriye muri aka kanya hanyuma ibindi bikorwa ni hanyuma muzoba mukoze. Mwakoze rero kudukurikirana rero Johnny Brown sezera abakunzi bawe. Ndasezeye buri muntu wese yari kandukurikirana muri no mwanya nongera ndabashimira n'umwanya akiriye mukama kano kanya. Ashimira buri muntu wese ariko aritanga muri bino bikorwa byanje na cyane cyane Hussein. Nkongera nkashimira umu dialect yakoze ino ndirimbo ariwe Arsene Creator. Mani bahezagire. Mwakoze cyane rero kudukurikirana naho yundi munsi. Peace out. Yes.